Amavubi y'abatarengeje imyaka 20, abakinnyi bazifashishwa mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika bamenyekanye. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'abatarengeje imyaka 20 yashyize hanze urutonde rw'abakinnyi 28 izifashisha mu mikino yo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no hagati yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika. Ni urutonde rwagiye hanze kuri uyu wa gatandatu tariki 21 Nzeri 2024 binyuze ku mbuga nkoranyambaga z'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Abakinnyi n'ab'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izifashisha mu mikino ya Sekafa y'abatarengeje imyaka 20 yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cy'abatarengeje iyo myaka izakinirwa mu mujyi wa Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania kuva tariki ya 6 kugeza tariki ya 10 Ukwakira. Amavubi ari mu itsinda A aho iri kumwe na Tanzania izaba iri mu rugo, Djibouti ndetse na Sudani. Muri iyi mikino ya Sekafa y'abatarengeje imyaka 20 amakipe abiri azahurira ku mukino wa nyuma azahita abona itike yo gukina imikino y'igikombe cya Afurika cy'abatarengeje imyaka 20 cya 2025 bitari byamenyekana aho kizabera. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'abatarengeje imyaka 20 agiye gukina iyi mikino ya Sekafa nyuma y'uko ubuheruka itariki yitabiriye igikombe giheruka gifitwe n'ikipe y'igihugu ya Uganda ikaba yaragitwaye itsinze Sudani y'Epfo. Habimana Jean d'Amour ku makuru y'imikino mukomeze mukore subscribe.